Nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi. Ndamusa cyane abaherereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi canke abari hanze y'igihugu, bitegwa naho muherereye tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse. Hari haheze iminsi tari mike turiko turagaragara dukora turi behind camera tugakora mu voix ariko naho turaje tuyaga imbona nkubone ndetse tunayage byinshi cyane ibiri kubera kumeyongorwa mu cyane umutekano muke ukomeza guhungabana mu karere k'ibiyaga binini. Sivyo gusa turaza gusimbira mu gihugu ca Kongo turabe ukungene ibice byinshi bimunyeshamba z'u Rwanda bariko barahunga atawuzi kibahungishije. Ni mu gihe hari amasezerano ya Washington aheruka gusinwa yuko zirenyeshamba Perezida w'u Rwanda afise kugera itariki 31 kugira ngo ashobore kuzikurayo. Ayandazi n'amakuru abenshi munzi kandi mutegereje yuko bishigwa mu ngiro. Sivyo gusa hari kiganiro nabahaye mvuga ukungene bivugwa yuko Perezida w'u Rwanda yoba yari yatumye abamaneko canke abicanyi abamafiatere kugira ngo baze kugandagura umutambukanyi umukuru w'igihugu wa leta iharanira demokrasi ya Kongo, umutambukanyi wa Felix Antoine Tshisekedi Chirombo, nkuko amakuru ariko arabivuga ndetse n'imbuga zitandukanye ziriko zirabivuga. Rero wisange wese mu kino kiganiro ndagusaye muri no minota mike kuko hari abafashwe nkuko turiko turavyumva ndetse n'abakeneye video yabo basirikare canke abo mafiatere bagomba guhitana ubuzima bwa nyene icubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu ca Kongo. Barafashwa amafoto n'amavideo biriko birasakara ahagiye hatandukanye. Rero ko nyamba tugiye kubana mu kino kiganiro ndagusaba ufyonde subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Ucufyonda kuri like bituma bino biganiro bigira kure cyane. Ariko manze shimiye cyane vy'umwihariko abafata umwanya bakatugurira amazi yo kunywa. Ni igikorwa ciza turagishima kandi bituma tugira motivation kuko murabona yuko runo rugamba ruba rutoroshe nubwo amamenasi yo atabura. Turagerageza kubaha buri kimwe uko bigenda kose. Reka mu nkundire duhere kuri no nkuru ivuga ukungene harakagwi kaba kabicanyi kagomba guhitana ubuzima bwa Perezida Prito bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo nkuko amakuru yacu agenda bivuga muri rusange. Mu nkundire manze ndababwire ukungene byari bimeze, abo bantu bari bande, baje bavahe, abo bantu bari bambaye gute, byagaragaye gute, biketse kari bande. Mbega Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Kongo amaze kubivuga kwikwewe, hari byinshi amaze kubivuga ko byose turaje tubiyagire muri kino kiganiro. Rero mwumve yuko hari n'ibyashobowe gushikirizwa na ambasade y'u Rwanda iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ari nayo hanini yagirizwa kino cyaha cyo gomba guhitana ubuzima bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Mu nkundire ndababwire uko ibintu byari bimeze. Rero amakuru dufite nuko muri abo hari abagabo batatu bagiye gufatwa, bamaze kuba bafatwa kugira ngo bashobore kubazwa ibyagira bikogwe cyane kubwizi bwa nabi bari bwateguye kugira ngo bashobore kwica umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa Kongo. Mu nkundire rero tubane tubabwire ukungene byari bimeze, eske niyo tekinike bano wicanyi bakoresheje kugira ngo bisange muri yo hotel nyene icubahiro umutambukanyi mukuru w'igihugu ca Kongo yari yashikiye, ndetse ari na hotel novuga yuko ari nini cyane. Umutekano waho buri asire cyane kubera ko hashikira y'abategetsi benshi kandi batandukanye baba barinze umutekano ku rwego rwo hejuru. Namakuru yihutirwa yatanguye gusakara ejo ku munsi w'ejo cyane mu masaha y'ijoro, aho bivugwa yuko abicanyi bivugwa yuko arabo mu gihugu cy'u Rwanda bari biteguye kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Rero ari ku izina rya Denise Tshisekedi, aho yari asanzwe ari muri hotel yashikiyemo hariya muri Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko amakuru twarose kugira nino sa makuru tumaze kuronka, hariho abariko barakwiragiza yuko uno mutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo yoba yishwe. Ariko twagira tubabwira ukuri
uno mutambukanyi umukuru w'igihugu ca Kongo ntabwo yishwe, baragerageje kumwica ariko ntabwo bashitse ku ntego bari bipfuza nkuko tuza kubirabira mwa kino kiganiro. Rero mu gico mwamenya nuko Imana yakinze batamwishe ndetse batiriwe baragera naho yarasanzwe ari. Mu nkundire tubandaye na kino kiganiro turabire hamwe ukungene vyagenze. Biriko birandikwa mu bimenyesha makuru bitandukanye ndetse n'ibimenyesha makuru byinshi cyane bikomakomeye byo ku isi, ya byo muri Kongo, byo muri France, byo muri Amerika, bivuga ku bijanye n'uru rugomo rwagomba gukorerwa umugore w'igihugu, umutambukanyi Prito Mumbabare cyane ntabwo ari umugore, n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo. Bivugwa yuko ari abakozi b'iperereza b'igihugu cy'u Rwanda bari batikanije gukora ico kibi cabo cyo kugandagura umufasoni w'umukuru w'igihugu cya Kongo Denise Tshisekedi ari muri iyo hotel muri Washington, kandi aho nyene bari bigize abakozi b'iyo hotel, nibo bari bamaze iminsi batunganya mu mashambre donc aho bakirira bano bategetsi bari bitezwe ku butumire budasanzwe bari bahawe na Melanie Trump, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero aba bakozi b'iperereza b'igihugu cy'u Rwanda bari bagiye kugandagura umutambukanyi wa President Chirombo. Tubabwira yuko bigize abakozi bo muri hoteli, bamaze kwigira abakozi bo muri hoteli baradobera mpaka barashika muri hoteli. Mu nkurikire mumve ingene vyagiye kurangira n'ingene vyarangiye bafashwe, abandi bariruka. Kuva ku munsi wa Mungu bari bamaze gushika ku kibuga c'indege ca Washington bavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gatondo ko kuri wa mbere umugwi wa mbere wabo bicanyi bo mu gihugu cy'u Rwanda bari bamaze gufata taxi muri New York, bariko bamaze gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo barabe situation ukungene zimeze, ndetse barabe yuko n'umugambi wabo ukuzocamo no kutazocamo. Ariko entre yaha mwumve yuko ngene abo bantu bavuye mu gihugu cy'u Rwanda, mugabo hariho n'abandi bari basanzwe muri Amerika, ni diri bagomvye kwagura kugira ngo ijimwe abantu benshi, ni haramuka hakozwe ikibikanaka nibize kumenyekana abashoboye kugikora. Rero mwumve yuko hariho abari bavuye mu gihugu cy'u Rwanda, ari iyo mission ibaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kino kiganiro turaza kurabira hamwe eske Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kuboko yo bifise kwirigandagwa ryari ryateguwe. Nuko twibandanirize, wowe afite subscribe warakoze na like yishire kugira ngo tubane mwa kino kiganiro. Ku muhingamo bagerageje kwinjira mu cyumba c'umufasoni w'umukuru w'igihugu wa DRC, bagerageza kugurura umuryango w'icumba kimwe. Bagerageje gukora amanyanga yose ashoboka kugira ngo barabe ingene bo kugurura umuryango, ariko ntivyaboroheye. Bariko baragerageza kungene bo kugurura uwo muryango Denise Tshisekedi yari asanzwe yashikiyemwo, yararuhukiyemwo imbere yuko ibindi vyose biba. Rero muri ico gihe nyene ubucungera umutekano w'umufasoni mukuru w'igihugu yarabiketse, atangura kubakurikirana akaguruka kandi ijisho kundi. Ariko uwo mwanya nyene umufasoni mukuru w'igihugu siho yarari, ariko bariko barakora tentative yo kwinjira, kumbure kuba kwari kugomba kumutiga nk'igisasu kugira ngo gishobore kumuhitana, cyangwa bamutiga ibindi, cyangwa bamurindirire muri iyo chambre aze kuza ginjire birangire bamuhitaniye ubuzima bwiwe nkuko amakuru abivuga. Ariko Imana yarakinze, muri uwo mwanya siho yarari. Niho uwo musekirite yacabaza umwe muri abo bariko donc abo bariko baragereza kwinjira, acara amufata aramubaza ikimugenza, amubaza ico ariko arakora, ndetse akimubaza mu mwanya muto cyane utarambiranye. Inyuma y'amasegonda agera kuri 30 abandi bakozi babiri bafite n'isano nabo nyene bakorana baca barahashika. Vyaciye bituma haduka ugutana mu mitwe kwaba basirikare b'igihugu cy'u Rwanda bagiye kugandagura umutambukanyi mukuru w'igihugu cya Kongo, ndetse izinyeshamba z'u Rwanda zaciye zitana mu mitwe n'abacungira ubuzima umutambukanyi wa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Rero bamaze gutana mu mitwe, niho ubwo nyene ikigo ca Amerika ca gisirikare ntawe zikari cy'ubutasi FBI kumbure hari ababizi
baca batubwira ico gikora neza ntitwashoboye gufata akanya gakwiye kugira ngo tubishobore kubisacinga tubirondere ariko baciye bahaseruka baburizamo ino migwano yari kirabera muri no hotel yari yashikiyemwo abubahwa benshi kandi batandukanye baciye bahashika ikitaraganya maze baburizamwo ivyo bikorwa vy'urugomo vyagomba kuba ndetse baba baratabaye banguranya zino nyeshamba z'u Rwanda zako ziragwana nabo basirikare bacungwa ubuzima bwa Felix bw'umutambukanyi wa president w'igihugu ca Congo Denise Tshisekedi. Rero FBI ihasesetse abakozi bakora muri iyo hoteli baciye biruka barahunga kuko abari biteguriye ubwo bubisha bari mu bakozi biyo hoteli bari bagize ikibiri kugira ngo baze kuba benshi ntihaze kumenyekana vy'ukuri abakoze ico kibi kibishe. Ndibaza abenshi mwarabonye amafoto n'amavideo y'aba basirikare harimo n'abazungu bari ko bariruka mu gihe bari babonye yuko diri babarungitsemo canke mission yamaze guferinga bamaze kubona yuko ibintu bitoroshe niho baca bafata umwanzuro bariruka bamaze kwiruka ntivyaboroheye kuko babagiye inyuma ndetse amakamera yo yabagumye ko aho amakuru dufise hari imodoka ya ambassade y'u Rwanda yari hafi yaho uwarayirimo yari yambaye amarori yo filme yaciye ahungisha bamwe muri abo bicanyi basa n'abariko barategura kuko bikabishe muri iyo hoteli. Rero amakuru ari ava muri za Amerika Washington DC nayo nuko ameze rero baciye biruka ataco baragera ko imisho yabo ibiraferinze ndetse biza kugaragara yuko hariho n'imodoka y'igihugu cy'u Rwanda yaciye ifasha yakora muri ambassade y'u Rwanda guhungisha abo bicanyi kugira ngo ntibafatwe n'inzego z'umutekano. Ariko Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya Congo ikitaraganya yaciye asohora itangazo avuga yuko bimaze kugaragara hari ivyemeza vyinshi vyerekana yuko ari leta y'u Rwanda yagombye kugandagura umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Congo nkuko amakuru abivuga. Rero aya matohoza aracakogwa kuko muri abo bagombye gukora ko kabikabishe amakuru dufise batatu baramaze gufatwa baramaze gushika kino kugira ngo bashobore kubazo vyinshi cyane kuri ako kabi cye kuri ico caha bagombye gukora ubwo bugesera cyangwa ubwo bugizi bwa nabi bagombye gukorera uno mutambukanyi mukuru w'igihugu. Novuga yuko ako aragasotorano inyuma yuko iyo makimbirane yo yari menshi ngaha hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu ca Congo biraboneka neza ko u Rwanda rukomeza gushotora president wa Congo ndetse n'igihugu ca Congo kuko uno munsi nyamba bateguye bigaferinga birashobora kudaferinga uyundi munsi ugasanga mbega mu gihe boshika ku ma objectif yabo ni cyo kintu coba kigiye kuba kuri zino nkotanyi kuko directement ikintu abantu benshi baca biyumvira baravuga bati bikiba tukabimenya nuko twese toca turabisha makano turabisha iminwa y'inkoho mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza Kigali kugira ngo dushobore kwihora kandi murumva yuko nyambari koko byatewe mu gihugu cy'u Rwanda biraboneka ko ari president w'u Rwanda ariko aragerageza gukwega ibindi bintu avanga nandi madosiye kugira ngo intambara y'akarere itangore bweruye avuge ati nanje Kisekedi yanteye kumbura ashobora kuba arasotoreza ko ariko arasotoreza Congo kugira ngo bamurase kandi iyo aramuka koze ico kintu biraboneka neza yuko batari kumwihanganira aho abarundi bo bagize amakayesha baravuga ati Angeline Ndayishimiye nawe ari hiyo mwihende ngo atsitare no kwino ibikurikira muraza kuyibona. Iki ni igano zo kubategurira tuza kubakorera mu buryo bwiramvuye tubabwire vyinshi ukungene bimeze nuko makino kigano nababwiye yuko tuza kuba twihuse cyane gato dusimbire muri kubutaka bwa Congo ahasanzwe hariko haraba imigwano ikomeye hagati yizinyeshamba z'u Rwanda muri Plaine de la Ruzizi mu kigano twabahaye nubwo kitari kimeze umwanya munini kandi ko situation turimo muri gano tubaha abivanye n'ubuzi turimo tubabwiye beti gatoye tukabaha ikiganiro muze muratwihangana n'amakosa mu vyumvamwo muze muraba mu message nuko umwanya utari kora tworohereza mugabo tukigora kugira ngo dushobore kubaha inkuru zose uko zimeze. Rero mwumve yuko inyeshamba zaraye ziragwana na koresha FRDC aho amakuru dufise abatavye kintu kigameze ko kiraba ngaha munsi nuko zino nyeshamba z'u Rwanda ziri mu marembo ya Kamanyora ziko zihunga ahandi ho muri Nord Kivu
navuga yuko ibyaho bitavugwa kuko muri Nord Kivu bimaze kugaragara neza yuko ubuce bwinshi inyeshamba z'u Rwanda ziko ziratekera ibirepe zasize ubusambi ku mitwe zamaze gutekera nka isategeza amadayimoni cyangwa amashetani bamaze kugenda bava mu bice bari barigaruriye. Nta wamenya yuko ari ya tariki basinyira Washington ya 31 z'uku kwezi kwa Ntwarane kuba bakuye inyeshamba zabo mu gihugu ca Kongo. Turarindiye kugira ngo tumenye vyinshi cyane ibiko birabera aha muri Kongo. Tuzoraba ati eske zinyeshamba ubu ko ziko zirava mu bice zafashe ziriko zirajahe. Objectif niyo kuva muri Kongo completement cyangwa hariyo iyindi plan B iri kirategurwa kuri zinyeshamba kugira ngo bikunde bigarure mu gakino. Rero ibi vyose tuzokomeza kubibatohoreze, ariko ko ariko barakukemera hafi barabona neza yuko zinyeshamba z'u Rwanda atanguvu zigifise, nta nguvu na nkezi gifise kubera zaramaze kugohokerwa pe nta tuguvu na dukeye. Rero mwumve yuko tuzakomeza kubareberera kubebera ijisho aho mudashika. Tunashimira cyane mwebwe mwaje kora subscribe n'abatarengana badakoze like ku kiganiro tuba twabahaye. Ndanashimira cyane ifite mutima babandi batugurira amazi, bamwe badufasha mu buryo bwa finance tukaronka uburyo twiyunguruza buri kimwe. Turabashima Imana kandi imiryango iracuguruye, n'abandi bumva bafise uwo mutima ikaze ni karibu irahari. Jewe nitwa Codide Black, iyi ni BM4 News. Murabizi yuko twama tubaha amakuru atosoye ibiri ku mirongo y'urugamba. N'ubu ntiduhengeshanya yuko tutaza kubaha n'andi makuru menshi kandi meza. Reka ndabikibanure, dusigiriye commentaire muri commentaire amakuru cyiza kihari twabasigiye, ndetse munarisikiye niyo like na subscribe yamba mutarabikora kugira ngo dukwiza abantu 10,000. C'est vrai uno musi naryohewe nazindiye twakweje 7,000 mu gihe kidashika no kwezi kumwe tiko turakoresha runo rubuga kwa BM4 News. Rero dutertika kandi dukwiza 10,000 muzoba mugize neza. Bye bye.